muri iyi minsi numva hasigaye hari imana nyinshi rero hari ibigwamana kwa bwanashitse kwerekana imana iri original yariyo hari imana zingahe cyane nyinshi no Burundi nsigaye numva abita ko ari imana kubera iki mutaboneka mu awards menshi ngaha mu Burundi ateguye ugwa abaririmba gospel mbo souvent ngo tuboneka ahubwo ngira peut-être hari n'akantu ko gukumira. Hey everybody, welcome back to the channel yacu channel ni Buja Hit. It's me who's Mishu Miracle. Utarakora subscribe please ugira uyikore then ugure kajya cloche de notification kugira the next video ubu wa mbere kwibona uri musidi kumwe n'umuririmbyi undi munyabukorikuri aje kutuyagira ku ndirimbo yiwe shasha ndetse asa n'ugira navuga oya sumudi n'umudiho gospel n'umudiho gamana Mbo ni nk'umudiho cyangwa style yeah. Il est différent na profane quand même. Profane ndakunda kucambaza ico kibazo umuntu avuze profane. Profane muri dictionnaire tuzi ko ari gutuka kuvuga nabi. Est-ce que Fizo, Sadbi, Natasha baraprofana ijambo ry'Imana ko baririmba urukundo kandi Imana nayo twigisha urukundo? Urukundo ruratandukanye. Ivuze urukundo sinshaka kuvuga parce urukundo inkundo ziranatandukanye nyinshi abizi yego en général twese turakundana kuko n'Imana aradukunze mais sinzi urukundo uvuze ubwo ari none ikibazo canje ni est-ce que utaririmba style nk'iwanyu iyo gospel araprofana izina ry'Imana mbo sije nabivuze gutyo ariko niko bisanzwe bivugwa turashaka no kuvuga sekila ariko kimwe gusa message zacu ziratandukanye ya office dictionnaire cyagenda ndabiri jambo profane ucuri insiguro ushaka tubandanye umusoje kutuyagira kuki uno munsi naje kubayagira kubijanye n'akazi nkora k'umuziki na cyane ku ndirimbo nshasha iruka gusohoka yitwa uri original titre utamenyereye cyane muri gospel why iyo titre Rego iyo titre kubera numvise ni inspiration kwanza nagize amandumva ko titre igomba kumera uko nyene ni juste kwerekana originalité y'Imana parce que muri imisi numva hasigaye hari imana nyinshi rero hari ibigwamana kwa bwanashitse kwerekana imana iri original yariyo hari imana zingahe cyane nyinshi no Burundi nsigaye numva abita ko ari imana bandegana oya turabizi quand même twarumvise abitwa micro bande n'abandi muri Kongo si twaravyumvise n'abandi benshi ariko abo bose igitangaje Mishu nuko bashobora gufa bashobora gusonza nkatwe bashobora kugwara nk'abandi bose umva iyo ndiko ndavuga cyangwa iyo navuze ni original ni itandukanye nizo zindi kuko yoyo ntifa ni gwara ni sazi il est éternel tu vois c'est ça niyo nakunda vuga niyo iri original yego ide yavuye he exactement kugira wandike iyo ndirimbo ide yavuye mu musanzwe hari ico kibazo umuntu nkunda kwandika bivanye n'ivyo mbona cyangwa se ivyo nabaye mw'ivyo naciyemo environnement rero iyo ndirimbo yaje mu gihe hari ibintu nakunda sengera hari imitwe nari mfise nkuko umuntu wese agira isengesho riri mu mutima wiwe cyakindi nyene uvuga ati ikintu vraiment simbona ingene no kivamwo naho nobwira umujama famille haita weza sivyo hama muri mu situation narayibayemwo hama ndabona inyishu ivuye directement ku Mana tuvuga ati iyi Mana yacu vraiment iri original parce que yo ishobora gukora cyakindi umuntu adashobora gukora cyakindi kinanira abantu bose yoyo ikagikemura mbona rabonye originalité yayo mu yandi majambo bon nshaka rero ko no bipartage abandi ko no bibwira abandi parce que ndiko ndaririmba sije nibwira gusa mbandi ko ndabikora kugira ngo nabandi bose bazoyumva bazokumva message izoshoboye kubafasha parce que bose barayikeneye musanzwe uravuze uti yari inspiration y'ibyo nariko ndacamo indirimbo iri muri umudiho nyabaki normalement iri muri ni nka demi seben kandi ugiragaje kuyumva ivugije muri façon yi live konsanze ngira live nanje ndavuza nkanaririmba
ndakunda kugira music live rero ni Demi Seben turayumva ni ya miziho ya bene wacu bakongomani. Imidiho itamenyerewe cyane muri gospel nuvuga yuko sinzi umenga bamwe hari abantu babikirasa yuko navyo biri muri guprofaniza ijambo ry'Imana, navyo bavyita yuko ari gutakaza akanovera kuko utayikoze mu gisirimba. Kubera iki gisirimba? Rusengero tworohera twese n'igisirimba. Normal mi gisirimba ni style yazanye n'abagenzi bacu b'abanyamurenge. Ni nkuko nuririmba amayaya canke undi mudiho w'ikirundi cyacu. Ariko namwambwira abantu ko dukurikirana kumalma yuvuze style injana sivyo ni nta style profane nta style gospel ntibibaho. Nta reggae gospel nta reggae sekira ntibibaho. Umuziki ni umwe sivyo style ni zimwe sivyo difference iri mu message dushikiriza nico ki making a difference iri between ya profane cyangwa sekira hamwe na gospel. Ahubwo twakuze tubona hariya badudu bataja kugira ibintu vy'intuzeye bya rapu, tukabona ba Fortran, tukabona abakomeye cyane mu guhimbaza ba David bose barigeze ubona baja muri rapu, barigeze ubona baja mu reggae. Mweho kubera iki generation nshasha ya gospel muko muzana ama style nkayo? Misho uramaze kuja ama concert mais ya Dodo canke ya Fortran canke David bo bamwe muri abo turamaze gukorana. Nakubwiye je natangiye mvuza umuziki, natangiye mvuza batterie muri team yitwa Heaven Melodies. Abo bose ba Fortran niho baciye twari kumwe ko Irongwe na Fabrice. Nukuri déjà no batteur tivo cyumva ko déjà master nije ntangura banashima muri band. Nukuri tuvuza Seben, tuvuza zouk, blues, jazz. Nasta tuvuza muri gospel. Nibaze bakubeshe. Selma gusa kwanza wanashima turagerageza kwerekana ya quality ya kakanovera ka style. Urumva kuko tuvuza live gusa urumva nakubwiye difference iri mu message dutanga. Urumva sino music gospel wanashima 95% tuvuza ama live. Rero ama style turavuza niki nashaka. Ntubona ko umuvyeyi hari yashaka guhimbaza uhoraho utabumworohereje ushize muri style zigoye? Ibaza ko style gwa yahe yariyo yose hariho umuvyeyi ntatahura, hari abavyeyi batatahura rap hip hop. Bo nibaza ko ari mu bihe bishize ariko pour le moment bakora bitahura kubera yuko le monde évolue kandi urumva bivana kwanza bivana n'umuvyeyi wariwe. Je ndaza abavyeyi bakunda basiga bakunda ama R&B gusumba nazandi zigenda buke ama slow. Urumva rero bivana navuga ngo na mudi umuvyeyi bivana umuvyeyi icyo akunda tout simplement. Urumva sino nibaza ko umudiho n'umudiho vraiment bivana kandi nakaya kanovera ingene uri urawukoramo urawupresentamo parce que live zirarutana. Ndashaka kuvuza reggae n'undi akavuza reggae mukumva ati vraiment c'est totalement différent ingene zo turabigira bivana na kanovera ya originality bari mu muziki muri karashikiriza. Iri original ni indirimbo yawe yakangahe? Uri original ni indirimbo yanje igira 9. Nta album mfise? Bon nta album mfise ariko nibaza ko ari izo cikurikira. Izo bigizwe ni indirimbo zingahe zosohoka ryari? Deja naratanguye hari indirimbo iri muri studio muri One Record hari akaba Colin abandi. Nibaza yuko ni projet iri en cours ko murazi ko gukora album si kintu coroshe birakenera financement ikwiye amaide menshi kurara amajoro menshi biki sifa kwandika gusa texte birakenera ko uba kwanza inspiré kugira ngo uzushikiza abantu ikintu gifika kanovera kandi gishobora gufasha bivanye na environment n'ivyo kurabona muri ico gihe. Ariko nibaza ko ni projet igiye gukurikira vuba cyane. Tugaruke gato ku kintu cy'umuziki gospel ni tuvuga yuko ari style idakunze guboneka cyane mu biteramo iyo muri kumwe iruhande n'abantu bagira secular kubera iki? Mbo nka jewe Claude Nizi ndi umuntu navuga
nkunda gukominika n'abantu bose hama kubona tutakunda kugaragara mu bintu cyane nk'ivyo suko tutobijamo cyangwa se suko ngo bari bibi uko gusa tubanza kuraba kiye kintu gitunganije gute cyatunganijwe nande kubwa objectif yihe ko nambura umunsi noja muri concert ahantu ko mbanza kumenya kwanza concert imeze gute cyangwa se concert igamije iki cyo concert tu fo kwanza ko nico gusa nico sino usanga kenshi sekira uramubwira ati ndafise idiri je vais te donner combien hama akumva ati okay je kashangira kwiye akagenda agaperforming batubwiye suko mbego kwanza umpa amafaranga yawe ndabanza kwanza kumenya ico ngiye micarijo ese ya concert nayikora eskiza kunshikana he canke ese muri témoignage yanje ni giki kuko asa amafaranga gusa ushaka amafaranga yawe mugabo kanonora izina mbega muri bajye bafana baba baje kuraba ba Ruriro n'abandi benshi baririmba Sekula ntiwibaza yuko message yawe nimba ushaka yuko hokizwa abantu benshi ntumva ko yo passa facilement uwo munsi yo passa kandi message aho rero washaka kuyitanga simbaka muri concert gusa rero nakubwiye bivana n'abantu ningire bitunganije tout simplement canke ni vya bindi muri Bible ni hahandi muri Bible handitse ati ntukicane n'abacokoranye yasije kubira deja amasizo tujamo twese abari mixe abagira Sekira abagira fa pass nawe na Ruriro muri studio ariko twese turatera blague turakora umva mvuze ngo waruvuze gute iyo niko vyanditse muri Bible ntukicarane n'abacokoranye sinibaze kuri abacokoranye n'abapagani c'est pas comme ça kubera yuko abantu bose n'abantu kuko nabajya bakijijwe banje b'abapagani urumva rero umuntu wese uramwegera mukavugana mugakorana kuko ntubuzi destin yiwe ashaka kuba umupagani umunsi je akaba hari yarakijijwe ari mu nzira nziza ni grâce kubera iki mutaboneka mu awards menshi ngaha mu Burundi ateguye ugwa abaririmba gospel mbo souvent ngo tuboneka ahubwo ngira peut-être hino nakantu ko gukumira kidogo kuko nibaza yuko umuntu yiyizi ari umuntu artiste yiyizi nkaje ndiyizi urumva si kintu cyose ushaka kumbwira ngo kirategurwa ngo cengenda ngo kandi ushaka kwitumira sivyo hama niyo je kuntumira ndaraba ingene kimeze nabivuze mugabo sino hari byo twitabira hari byo twitabira turabitabira ariko ntimuboneka kenshi iyo hateguwe nk'ama awards hari ruhande abasekira kabisa ntimuboneka why je nibaza cyambere ko mubaza ababitegura ko je nibaza hari n'ivyo bigeze gutegura vya ni BMA naravuganye na numwe mu yarasanzwe abitegura ko hari contrat imwe dufitaniye kubijanye na label yiwe yitwa lestar.b n'umudada yitwa Gatonya Delphine voilà yego yaragize kwimbwira ariko na rero menga vyerekeye BMA je nta kibazo urumva gusa ahubwo sinamenye suite kandi urumva n'uburenganzira bwa ko ababitegura bafise ingire borient ibintu peut-être ko batashimye gushiramo gospel nyinshi cyangwa se sinzi ko ingene byo byaragenza ariko jewe nta muntu nanki kugato kanje ubwo kenshi nimuhora mufatwa n'ama eglise yanyu kuko hariho igihe ubonetse muri iki kintu uza wumva bagukatiye mu rusengero izo ngorane turahura nazo ibyo birashika mugabo biravana aussi parce que iyo muri église ikigufasha ni nka famille ni nk'umuvyeyi urazi umuvyeyi iyo uri mu nzu yiwe kiri mu nzu yiwe hari amarege ukoresha sivyo nufa gukora ivyo ushaka byose urashaka kugira ati no munsi ndashaka kutavanga hanye kutagenda kuri plage cyo gihe urexecute sivyo kuko bibwe n'umuvyeyi wawe so rero église nibaza yuko ni ikintu kiri hajyanye kidufasha mu kudutoza indero nziza iba tugira ati ikintu ntukijemo nuko baba kiyize bakabona peut-être ko ico kintu atakintu cyo fata cyane kuko ngo byose turavyemerera ariko si byose tugira ikimanzi kamene ndashobora kugenda mu kintu cyose ariko uko tubanyone tu bambone gusa ko na bafumize nukuraba cyane cyo nico shira imbere mu byanzu kuraba kwanza ego ninakora iki kintu bizagenda gute feedback nizaheza kuza mu nyuma ego nico ikuru do please
bwire bariko baragukurikirana hariya kuri Buja Hit aho bashobora gukura indirimbo yawe uri original. Merci. Ndi ku ma réseaux sociaux ntabwo ari yose ariko menshi ndiko duhere kuri Instagram wandika Claude Nizi, Facebook Claude Nizi, YouTube Claude Nizi, urashaka gusanga iyo ndirimbo deja iriko wandika Claude Nizi uri original by Claude Nizi, urashaka kucubona iyo ndirimbo ugaca wiraba facilement. Ego tugushimire cyane kubona witavye ubutumire bwacu. Nanje ndabashimiye cyane nukuri kandi mwakoze kuduha ino opportunité yo gushobora kuvuga amakuru yacu no kushikana kuri muziki wacu kuri ndabashimiye cyane mpereye ku rwego rukuru rwa Buja Hit TV gushika kuri mwebwe abakozi kuri KJV Benis kandi mushishikare mukomere ibi ni kimwe mu bintu twari tubuze nga mu Burundi kandi Imana ishimye ko ama TV online ikaragwira ndabona ko vraiment ça va nous aider gushikana kure ibikorwa byacu. Abakunzi bose ba Buja Hit mwumvise amajambo atari make tuyaze na Claude Nizi. Nizere yuko muze kubandanya mugumana natwe mu biganiro byose. Utarakora subscribe please ugira uyikore then umugura kaje ka cloche de notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona. Hanyuma ahanje ndababwiye ni je vous aime, je vous embrasse. Yari Mishu Miracle behind the camera, yari Scott Professional. Tubabwire tuti ciao ciao ciao, on se revoit mu kindi kiganiro très vuba.